Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi 2025, birumvikana rwose ni umunsi mukuru w'intwari rwose z'u Rwanda. By'umwihariko murabizi yuko rwose mu Rwanda hari icyitwa intwari zafashe u Rwanda mu kubohora igihugu mu gihe rwose cyari kiri mu bihe by'icuraburindi. Ubwo rero rwose tubifurije umunsi mukuru uze kuba rwose uwihirwe ndetse n'imigisha, kandi ni umunsi mukuru ugaruka buri mwaka. Uko umwaka uciyeho tuba dufite n'ubundi umunsi mukuru ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi, tuba tugomba kwibuka intwari zacu muri rusange. Yes, birumvikana rero muri ano masaha twe tugarutse mu makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ni mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi twibanda, ariko kandi bitanabujije kuba ako nako twagacishamo. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri aya makuru, munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira rwose bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Bujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinazi, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari za Cibitoke ndetse na za Bubanza n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo, ariko kandi rwose nyamuneka dusesengura tubabwira uko situwasiyo ihagaze, kuko rwose nk'ubu munyemere mbabwire yuko nyamuneka usibye kuba ibintu mu gihugu cy'u Burundi byamaze kuba ibicika, icyitwa ivumbi ryo rikomeje gutumuka. Ubwo rero turabashimira cyane abantu badukurikira bari hano rwose ku mugabane wa Afurika. Ubwo bari South Africa, za Zimbabwe na za Kenya, bari za Tanzania na za Uganda, bari za Congo n'ahandi hagiye hatandukanye, ndetse no ku mugabane w'Uburayi turahabasanga cyane, kuko tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, tukabasanga na za Canada. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tujya kuba tugarukaho muri ano masaha yo ku gicamunsi. nk'ubu muraza kunyemera babwire yuko rwose ahitwa mu mujyi wa Uvira icyitwa Umurundi nk'abantu b'Imana mwe yamaze gutitira, ariko akaba atitizwa n'iki? Arimo aratitira nyuma y'uko butuvugana ahitwa Iminembwe suko izo zikomeje guca ibintu, ndetse zirimo zirafasha abarundi guhangana na Twirwaneho ndetse na Red Tabara muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka tugiye kuba rwose amakuru yose tuyahuriza hamwe, tubyinjiyemo turebe uko situwasiyo ihagaze mu gihe cy'iminota itarenga 40. Turaza kuba rwose aya makuru tuyatambutsemo. Turaza kugaruka gato muri CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi. Ivumbi ryatumutse ndetse bamwe bakomeje kujyana amajanja hafi kwicana, by'umwihariko bapfa ikijyanye n'ubuyobozi cyangwa se n'amategeko, bamwe batarimo barumvikanaho n'abandi akomeje kugenda atangwa. By'umwihariko turaza gusimukira muri CNDD-FDD tubabwire rwose iryihangana ry'uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazira Ndakugarika, ndetse n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD uwo ni Reverien Kuriyo. Turaza kuba twinjira mu byabo turebe ese bihagaze bite, bimeze bite. Turaza kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Uraza kunyemera rwose dusimbukira hano Bujumbura turebere hamwe iby'amasasu menshi yaraye ahavuze, ndetse bakaza kwikanga abagera kuri 3 bamaze kuba bahasiga ubuzima. Turaza kubikomozaho. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5. Uraza kunyemera rwose tunagaruke mu bice rwose bya hano muri teritwari na plutôt bya hano rwose muri izi Coline za Mujejuru, turebe uko situwasiyo ihagaze n'amasasu menshi cyane akomeje kugenda ayumvikana mu masaha ya nijoro, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugiye kuba twinjira mu 5 kuri 5. Rero utari wakora subscribe nta kindi usabwa ni ukuyikora. Ngira ngo hari amakuru nahoze mbona rwose yatangajwe ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, arimo agaruka kubitwa Bajina Guillaume Bunyoni, barimo baragaragaza ko igihe bamaze muri gereza batakabaye bakimaramo, ndetse mu gihe ibyo bakurikiranwaho byose bisa nkaho byabaye imfabusa. Murabizi yuko uyu mugabo akurikiranwaho kugerageza kudeta mu mwaka wa 2015, ibyo murabizi neza cyane. Ubwo rero rwose amakuru turimo turacyana nuko ibintu byamaze kuba bihindura isura muri rusange hano mu gihugu cy'u Burundi. Gato cyane hari umuvandimwe wanyohereje inkuru idasanzwe, navuga uko byagenda kose
iyi nkuru ndaza kuyicamo nyibasomere. Ni inkuru yangezeho rwose ku isaha y'isaa 5 n'iminota igera kuri 45. Nibwo rwose nari ngiye kwinjira mu kiganiro, ariko ikaba ari imwe mu nkuru mbona rwose yagarukaga ku witwa General Neva. Uyu mugabo ngo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje gukora ibishoboka byose byaba gufata ibibanza by'umwihariko rwose mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugira ngo yongere kuyobora igihugu cy'u Burundi. Muri iri joro ryakeye baraye rwose bamuteje akaduruvayo. Abo ni abayobozi bo muri CNDD-FDD bavuga yuko ibintu arimo arakora atari byo agomba gukora, ahubwo ibishoboka byose kugira ngo urunzira arimo ayigabanye ndetse abaturage bamutore bamwishimiye. Ariko gato cyane aba nabo muri CNDD-FDD batarimo n'abahagazemo 100%, ahubwo bayivuyemo basigaye batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo ngabo nibo bakomeje kugenda rwose bagaragaza yuko ibintu bitari bworohe by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rwose nyamuneka rero birumvikana yuko situation ari hatari ndetse kandi ibintu byakomeje kugenda bizamba, ari nako bigenda biba ibindi muri rusange. Reka twirukange cyane tugaruka ku nkuru gato ikomeje kugenda ivugwa i Bujumbura. Ni inkuru navuzemo nivugwa, ariko mbere yo kugira ngo inkuru tuyinjiramo mu kanyimira gato tukagaruka Gitega rwose. Iyi nkuru yagezeho mu masaha ya kare, ndavuga nti bwose uko byagenda kose naho ndaza kuyibagezaho. Gitega hari imodoka y'umuyobozi yaraye iharasiwe ndetse iza kuraswa amapine. Gusa kugeza na n'ubu amakuru arimo angeraho nuko batari bamenya ese ninde wabaye irashe. Imodoka y'umugabo bita Reverien Kuriya, uyu nawe ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'ubundi niwe twagarukagaho. Imodoka yaraye irashwe amapine abiri y'imbere ndetse iza guhagarara, haza kwifashisha ubundi butabazi by'umwihariko. Ariko iyi modoka yamanje guhagarara kuko ngo yarashwe rwose bikomeye cyane. Amakuru rero namaze kwakira nuko ibi byose ngo birimo biragenda bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, nawe agashinzwa by'umwihariko gukorana bya hafi n'uwitwa General Neva, kandi ibyo byose biri mu buryo bwo kugira gute bwo gukomeza korereka igihugu muri rusange. Ubwo rero rwose birumvikana ko situation yari hatari ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda biba ibindi mu buryo navuga yuko budasanzwe. Yes, reka twikomereze rero dukomeze n'amakuru agiye atandukanye y'ibana n'umutekano, politike na diplomasi. Nababwiye ati ni byinshi cyane rwose biba bikomeje kugenda bivugwa. Yes, reka tugaruke gati Bujumbura n'ubundi tubanze turebere hamwe iby'aya makuru arimo agenda aturuka Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda ivugwamo byinshi. Ni Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda rwose ihagarika imitima ya benshi. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko Bujumbura ikomeje kuba Bujumbura. Impamvu Bujumbura ikomeje kuba Bujumbura nuko isaha n'isaha ngo ari umujyi rwose ngo ushobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane kubera amasasu menshi. Nk'ubu muri iri joro ryakeye abagera kuri 3 bishwe, ariko kugeza amagingo hatari hamenyekana ese ninde waba wabaciye ku butaka bimeze bite, ariko bishwe. Ayo niyo makuru dufite atari ivumbi. Amakuru turimo turakira atari ivumbi nuko abishwe n'abantu batazwi barashe amasasu menshi ndetse igihe kigera nko ku minota 5 isasu rivuga, ariko nawe wishe ntibari abasivile kuko bari bamwe mu basirikare n'ubundi bari bari kuri patrouille baza kwasiga ubuzima. Rero ayo nayo ni amakuru yangezeho, ndavuga nti nyamuneka ngomba kuza kuyabagezaho. Iperereza rero ndacyakomeje nubwo intasi nyinshi zimo ziroherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Nimba twabifata nk'ibyari byo, kuko mu gihugu cy'u Burundi bagufatira abantu ku kibuga cy'indege bakavuga bataba abantu. Turarindiriye utahukana insinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tuvyumva turumva ko M23 ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashizweho n'ababirigi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda
ku bijyanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Nicyo gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane, na cane cane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri, zari zarashinze imizi muri ivyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya diviser pour régner baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ivyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'indyane, kandi ko izi ndyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemwo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya genocide, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigezaho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwako mu makonferanse akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga niyo dukwiye gushira ku mutima, tukamenya uko twoyashira mu ngiro.
cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda, yatanguza politiki ivuga ngo ni umunyarwanda, sinzi ko abarundi abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ibyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa ku kinyoma. Burya ibihugu bijya bikomakomeye vya Amerika, vy'Uburayi, byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi, baba imigra bavuye mu bihugu byinshi, bavuye mu makontina menshi nka Amerika. Hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine. Byari gutuma abahindi, abari bavuye mu Burayi, abari bavuye muri Afrika, abari basanzwe muri Amerika, bategerezwa kubana mu mahoro. Hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro, bakubaka igihugu c'igihangange, buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ibyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho Perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu, by'abatutsi, by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari basé sur les classes sociales, ataho bihuriye n'ibijanye n'ibintu twita amoko. Kuko twarabivuze iyo tuvuga amoko, n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo. Ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo n'amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda, mu Burundi, shira kubuha uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba. Hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye. Aho usanga hose mu banyarwanda, turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda, bose tuvuga ururimi rumwe. Ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. Ucushirako Abanyamurenge, ucushirako bari abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya, twovuga ngo turiko turavuga ibyo by'amoko, twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko icyo tugomba kumenya ni iki, nuko ibyo bintu by'amoko by'amatribi n'ibintu ataco bimaze, n'ibintu nta gihugu na kimwe cyubatswe n'ibyo bintu, atari uko ahubwo byagiye bizana amakimbirane n'ubwicanye hagati y'abantu. Si muri aka karere kacu gusa, ni mu isi yose, ni Burayi, no mwumva muri zira za Israeli, no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme. Ibyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi cyo gushakisha rya terambere
ari byo bisubizo bya bibazo dufite inyoko muntu. Rero nico gituma abantu uvuga ngo ntibaratahura, ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ya ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda, abarundi bakumva ko identite yabo ni abarundi. Ibyo bintu by'amoko bigafutwa. Turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. Mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga, ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation, bya industry, ivy'amafactories, amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobironkera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. Nico gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. Rero icyo twakwita twin countries, ibyo rero nibyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, ryaterambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu. Mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate hehe ko na hari gato? Mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? Nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda, bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. Nimba ari intambara zogira insobanuro zoba arizo, ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. Ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa kwexploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije: Kongo, Uganda, Tanzania. Murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. Tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu. Nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere. Ahubwo dufatane umugozi umwe, twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukora muri ibi bihugu byacu, byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya. Dateye akambo abaperezida bayoboye East Africa, bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye. Abandi bari au service de neocolonialisme, kuko iyo uzana ibintu by'amacakubiri, ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo, niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida
babasazi bagwaye mu mutwe bibijuja, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol iri très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu biga amashuri kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo vyotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu, dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu batakinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993, nubwo bitagenze neza ivyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi bakwiye kuba amaso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokrasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko ibi gihugu cy'u Burundi cyasubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi nyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara, akaguma besha Uburundi ngo hari u Rwanda, ngo hari M23, ngo hari ibiki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke, naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora, batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Nka ya Satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama abarundi
terakamo Ndayishimiye nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegembyo mu gihugu cy'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bishe, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke, ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe za Bugendane, b'abanyeshure bibuta, b'abanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflit inédite, de conflit zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka Abarundi, Abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana Abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision. Urugamba rugeze mu mahina, Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegeza gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cyane cyane burya hari ibiganiro bibera mu mabanga. Hari ibyo twumva bya Doha, bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego technique bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro, bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cyane cyane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Warikare, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa, badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC
ko zidashoboye kubakingira kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Warikare, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramwo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'Uburundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategerezwa gushiramwo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe, biragoye ukuntu yogira amakoncession ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda, bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro, cane cane ko ndavuga ku ruhande rw'Uburundi, bishobora kutagira efe, ariko kumbure ibiganiro bishobora kubera awikro hagati ya leta ya Tshisekedi na M23 ihagarikiwe na Colonel Nanga, Kabila na ziriya ngabo ziyobowe na General Makenga. Urumva rero yuko bariya baramaze kugira ijunja n'ijambo, baramaze kwerekana ubutware, baramaze kwerekana imbaraga. Nico gituma kuganira nabo ugombaga kwicisha bugufi, kandi wewe watsinzwe ukemera guheba byinshi. Ni bimwe nababwiye nti buriya iyo utsinzwe mu ntambara hariho ibyo wishura, hari ibyo utegerezwa kwemera, kuko uba watsinzwe. Kandi buriya ubugize ubwenge, kuko iyo umaze kubona ko watsinzwe ni byiza, kuko buriya bavuga ngo ikimuga gisumba imva. Ikimuga gisumba imva, urumva hakupfa waba ikimuga. Nico gituma rero nongera kuvuga ngo ibyo biganiro bibera awikro hagati y'abatsinze n'abatsinzwe, urumva batsinzwe nta mahirwe bishobora kubaha na gato. Nico gituma dufise option zibiri, ko bashobora kugira compromis, abatsinzwe bakemera kurekura, hanyuma abatsinze nabo bagaca inkoni ngufi, hanyuma cange urugamba rukabandanya, noneho abatsinzwe bakomogwa burundu. Ndiko ndavuga guverinoma y'Ubujumbura na guverinoma ya Tshisekedi. Neva nawe buriya emwe, hariho umuntu mu Kirundi baba ngo Samandari wa Mandaranga. Buriya Uburundi bwararose uwundi muntu yitwa Samandari wa Mandaranga. Samandari wa Mandaranga rero uno munsi ni Neva, ariko aravuga ko kubera we yagwanye hanyuma rero agatsindwa, noneho intambara agiye kwigira iy'akarere. Mbega ako karere izoberamwo n'akahe? Arabona ko Uburundi bungana n'urutozi, Uburundi butangana ni province imwe yo muri Kongo, Uburundi butangana ari akantu gatoya.
kandi Burundi bukaba ari igihugu gikenye, igisirikare cazonzwe n'injyane z'amoko n'umugambwe ubwabo wa CNDD-FDD urangwa no kutumvikana no kuryana, barumva yuko intambara koko ishobora kuborohera, ishobora kubera mu Burundi. Uburundi bufite ikibanza caberamwo intambara. Mbega intambara i Burundi yobera hehe? Muri Kongo ko bavuga bati intambara iriko irabera mu misozi, iriko irabera hirya no hino mu mashamba. Buriya Uburundi ahantu hobera intambara neva arabona ari hehe? Ico gituma buriya nababwiye burya ikibazo ca neva gikwiye kurabwa neza, kikigwa neza, kuko urabona arashobora guta mu rudubi